Abakunzi b'urubuga BF nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze mu kiganiro cyacu cy'uno munsi kigerekezo rya 9 ukwezi kwa 4 umwaka ni 2025. Abantu benshi bari baratubaza amakuru ya Bukavu ariko turaje kugira ngo tuyabahe idonido. Murabizi yuko ntabandi umwe Baydom bari kumwe n'umusesanguzi kugira ngo adufashe tubashe kumenya byinshi. Abantu benshi bari ko barambaza yuko Bukavu yoba yamaze kwinjiramo FARDC ndetse na Wazalendo. Aya makuru namwe muyo tuza kubaha idonido, tuza kuva ngaho muri Bukavu duce tuja muri Karehe, muri territoire Karehe, naho ibintu bikomeza gukomera cyane, aho Wazalendo mu munsi umwe imaze kwigarurira ubuce butari buko, ubuce bw'icane. Turaza nabwo kubabwira hagiye hatandukanye hose. Umusesanguzi aza kudufasha kugira ngo atubwire ubwo buce n'ingene ama operation yagenze. Tuvuye ngaho turaza kugaruka neza na neza kwijambo ryashikirijwe n'umusirikare waba Wazalendo, aho yari karavuga yuko abasikari b'abarundi bababuza sometime kwataka aba M23 ndetse bigatuma badafata uburere bwishi. N'abantu benshi barashoboye kugira ico babivuze ko nabonye mu commentaire ndetse no muri groupe WhatsApp baragize ico babivuga ko cyane. Abenshi abarundi vyarabababaje. By the way, mugabo turaje kugira ngo tubisangure tubereke ukuri kwabyo. Murabizi ko nabandi umwe rero munkundire ntimugende mutavuze muri commentaire. Murabizi ko ari cyo gisaba, sinzosubira no kubibabwira kuko murabizi muri abantu bacu tumaze gukundana. Yego, tumaze gukundana cyane gose. Munkundire rero manze ndamutse umusesanguzi wacu nongera ndamuyikaze mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Bwana musesanguzi ndabugize. Amahoro cyane bwana journaliste. Jewe ndakomeye, ndashima Imana, nabonye buca, ndaduza amashimwe kuko byose bikorwa n'Imana. Yego. Nizere ko nawe umeze neza. Meze neza cyane, ndakenguruka kabisa, naco nshinje uhoraho. Okay, reka nshingirwa ko ndamutse n'abadukurikiranye aho bari hose. Urabari muri Aziya, turazi ko dufite abakunzi benshi. Urabari Burayi, urabari muri Amerika, nabo ngaha muri Afrika, cyane cyane mu biyaga bigari nkaca mvuga mu Burundi, mu Rwanda no muri Kongo. Aho bose ndabaramukije, ndabipfuriza kwirigwa, kugira amahoro, kugira n'ikiganza ciza kuri uyu munsi kabisa. Bwana musesanguzi, nko nabivuze mu ntangamarara, turaje kugira ngo utubwire ibiriko biravugwa ku kibuga c'indege ca Bukavu mu gihe aho twumvise yuko aba M23 bariko barahava. Biriko biravugwa yuko FARDC na Wazalendo bo babinjiye 5 kuri 5 mu iki kibuga c'indege. Mbega wewe ubivuga kwikubizi kwiki bwana journaliste? Ku makuru twashikirije ejo mbere mu gatondo, twaratanze amakuru yuko aba M23 bariko barata ibirindiro byabo muri Kavumu. Mugabo ntabwo twashize ko precision, twibaza yuko boba bagiye kuranforsa muri Karehe kuko aba Wazalendo bari babahagurukiye cyane gose, kuko n'inzira bafashe berekeza Karehe abenshi. Inkuru rero bona journaliste yuko boba bamaze aba Wazalendo na FARDC n'ingabo z'u Burundi boba bamaze gushwara mu kibuga c'indege ca Kavumu. Jewe iyo nkuru ntayo no kwemeza kuko amasoko yacu aduha makuru ntaravyemeza. Usibye ko hari bitangazamakuru byinshi nabonye ku munsi w'ejo byanditse byerekana yuko kijya kibuga c'indege cyamaze kwizizigwa n'ingabo z'abarundi n'aba Wazalendo hamwe na FARDC, ariko ku makuru jewe mfise ntabwo barashobora gufata kijya kibuga. Ariko kandi inkuru mfise yimvaho nuko ejo aba M23 baravuyeyo kandi n'imizigo. Turafise n'akavideo gatoya k'umuntu abakameye y'inyegeje, aho mbere bagenda bafata abantu ngo babatwaze imizigo, amamatera voire izo nkuru inkuru ndayifise. Ikindi kandi nuko ejo abene gihugu bo muri kajya karere ka Kavumu barashoboye kwinjira mu kibuga c'indege. Inkuru ndayifise ngo bariba utuntu tumwe n'utundi. Iyo nkuru nawe narashoboye kuyironka, ariko inkuru yuko aba Wazalendo n'aba FARDC hamwe na FDNB boba baramaze kwigarura kijya kibuga c'indege ntayo turemezwa n'amasoko yacu ari muri kajya. Mbega nkubaze bwana musesanguzi gatoyi naguciriyemo, ubu mu kibuga c'indege ca Kavumu ho bakirimwe aba M23 canke nta numwe gisikaye? Baba ba FARDC n'aba Wazalendo canke FDNB muri bose ntarange baratangaza yuko bamaze kwinjira muri kijya kibuga, kandi baba n'aba M23 nabo ubwo ntibaratangaza yuko bakivuyemwo. Amakuru dufise
yatubwiye ko bavuyemwo ari benshi cyane ngo mbere uwaduhaye inkuru ngo mbere yibaza ko bose bamaze kuvayo rero sinoshobora kwemeza yuko atanumwe asigayeyo noba ntanze inkuru y'ibigumbagumba nobambaye umubeshi nanjye sinkunda kubesha ibyo rero sinshobora kubyemeza mugabo nkamwe amasoko yacu yotubwira ati nivyo bavuye kabisa namwe asigayeyo dushobora muri studio inkuru tuyitange bwana journalist kabisa. Asante sana bwana Musangozi, tuve muri Kavumu twerekeza neza na neza muri territoire Karehe, naho biriko biravugwa yuko mu munsi umwe gusa Wazalendo ndetse na FARDC bamaze kwigarurira ubuce bw'icane bugize muri iyi territoire ya Karehe. Mbega ayo makuru yo wobuyazi bwana journaliste? Inkuru ya Karehe niyo tumaze iminsi dushisha kuri no rubuga mbene nzanira amazi no kuronka abagenzi benshi cyane muri Karehe ngaharonse abagenzi bagera kuri 4 baduha amakuru umwanya ku mwanya yakajya Karere no kuvuga kuva weekend yose abawazalendo bari kubakora ama operation atandukanye muri Karehe. Gasinzuza rero bwana journaliste nuko kuva ku munsi wejo abawazalendo bigaruriye ubuce 15 bahamaze. Nibwo bwa mbere bakoze ibintu nk'ibi twabiheruka byaba kuba M23 aho wumva ngo bafashe territoire yose ku mwanya umwe n'abawazalendo rero umva ko bamaze kubikora kuko umva bamaze kwigarurira amasantere 15 ku munsi umwe ucamba yuko bari ku kivi. Aha rero nibaza ko iyi nkuru sindanayiteba ko cyane sindanayiteba ko cyane. Reka nkundire bona journaliste ucishemwe ino audio y'uyu muntu yariko arasita burya burire bwose bawazalendo bamaze gufata ubishiremo kabisa yose ntagina kimwe uza gukata abadukurikirana baze kuyumvira neza ingene abawazalendo bakoze umuti kabisa. Nko Musangozi yivuze iyi ni audio imwe ivuga ubuce iyi Wazalendo na FARDC bamaze kwigarurira mu munsi umwe gusa. Reka ndabacishirize mu kugira mu yumve hama ndagarutsa katubandanye n'ikiganiro cacu. Reka ndebe kude chapeau ku ngabo z'abaresista. Abaresista bakoze akazi none gahambaye kamwe katazibagirana mu mateka y'isi. Gisegeta shaka yabahemba akabahereza amafaranga yabo akabahitenira yabo akabaha ikirato cabo akabaha ibiryo byabo kuko nizo ngabo zisigaye za FARDC. Bakoze umurimo gukomeye, nta FARDC hari, nta mucanshuro, naho hano ntuhabarizwa ingabo z'abarundi ko nabo bari gusekiriza iriya muri Sud Kivu ruguru hose za Nyangeziyo hose. Ariko reka manze ndebera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dore kuvejo abaresista barihanganye bakuramo kadasomwa, baraza bakuramo ku mucaca, baraza bakuramo Nyamugari, baraza bakuramo Mucizi. Mu gitondo kare abaresista bakuyemo Remera, baragenda bagukuriramo Kabamba, bacamwe umuhanda kabiri, baratambika baraza bagukuriramo Bishaka, bamaze gukuriramo Nyamugari, bagukuriramo Nyabarongo, bagukuriramo Mwami wa Ijwi, bagukuriramo Bishaka, bagukuriyemo Chambombo, bagukuriyemo Igari, bagukuriyemo Shanje, bagukuriyemo Rumbishi, bagukuriyemo Numbi. Ubu ngubu urugamba rurukwerekeza hejuru y'Ikalungu muri Buragiza. Bazi muri Buragiza abandi baresista bari kwerekeza Inkungu ku buryo mu kanya gatoya ka Matare iraba ifashwe. Kalungu irabifashwe mu gitondo. Nyabibwe bari kwigera amajanja kuko bamaze kuyizunguruka bien kude chapeau kabisa ku baresista. Ingabo za Wazalendo aba bana sinza ahantu bari baragiye. Dore M23 ngura gukubitwa nk'utariho ugakubitwa nk'abana kandi banagusuzugura bakwamburira intwaro bagufata rwantoki bakwicaza hasi akavura kare kugwa bakubwira ngo zunguruka mwuru rugondo manzu urebe waturutse hehe iwanyu ni here. Aramurebe hejuru mu kirere hari iki bicu biri kugenda gute.
mba mfite amakuru guzuye gatariho ivumbi kabisa. La libération du territoire de Calais, libération du territoire de Calais. Mu gitondo ahasigaye ejo urusasu rwa mbere ratangira kugwa Karunguru rwa Minove, kuko ibombe ya mbere bihagaze Buragiza iragwa Minove mu centre. Igoma batangire bakuremo bazingu twabo baja iyo bagenewe. Sawa, felicitation Wazalendo. Ndibaza mwashoboye kuvyumva muri no audio tubarungikiye, mwumviye uburyo ubuce iyi M23 imaze kwambugwa inyuma y'umunsi umwe gusa. Wazalendo na FARDC murumva yuko bari mu kazi, novuga yuko kadasanzwe. Bwana musisanguzene nababwiye ko tuza kongera kugaruka kuri aya majambo. Uyu mu M23 mu Wazalendo sinzi cajeje, sinzi grade yiwe yashoboye gushikiriza mu nama harimo na ministre abo vyajejwe harimo umutekano, avuga yuko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zirababera intambamye mu kubankira kwataka mu bice bigiye bitandukanye. Mbere yatanze nk'akarorero nkaza Kamanyora. Mbega iri jambo abantu benshi nabonye baragize reaction zigiye zitandukanye, abarundi cyane barababaye. Mugabo bwana musisanguzi urafise ukuntu ushobora kuvyumvisha abarundi bafise ukundi kuntu bavyumvise, donc analyse yiwawe n'amakuru waba wararose ava ku mirongo y'urugamba. Urakoze cyane bwana journaliste. Iyi nkuru mu by'ukuri abantu twakira ibintu gutandukanye, abantu twakira ibintu gutandukanye, nta muntu numwe iyi nkuru yakagombye kubabaza cyane rwose, kuko eka mvuga impamvu iyi nkuru atamuntu numwe yakagombye kubabaza. Ejo twarabivuze mu kiganiro cyacu yuko abawazalendo ntabwo aribo batumye ko abarundi kugira ngo baje kubafasha urugamba wapi. Rero ni nk'uku jewe umusesanguzi no kuyadukiza nkafata mikrofone ngaca mvuga ngo abanyarwanda mwese muri imbwa murabashenze kuba nkabatuka. Ugaca wumva umunyarwanda arashavujwe n'ijambo navuze akarifata nk'aho menga ryavuze president de la République. Urumva ni nk'uko ujya mu Wazalendo ubwa mbere nuvuga ko yanamenye n'amabanga, kuko nimba abarundi barababujije kwataka Kamanyora bakabuza kwataka Nyangezi, iyo ni secret professionnel, ntiyari kubivuga publiquement. Ikindi kandi abawazalendo twama twabivuze n'abantu bakoreshwa n'ibishobisho, n'abantu ibintu bya gisirikare atabumenyi babifisemwo. Rero kumva ko umurundi yoshavuzwa nabijya bintu byavuzwe no mu Wazalendo, je nibaza yuko yoba yibagiye neza ingabo z'u Burundi zarizo. Irevre yahaye umwansi ijambo mu gihe bari bamaze igihe badafite icyo bavuga. Bana ko bitangazamakuru byinshi byaci bitangura kwandika ngo Burundi ngo bwacanyemwe na Kongo n'andi majambo menshi. Icyo ngambirije kuvuga rero bona journaliste, icambere nuko ijya nyishu ijya mu Wazalendo yahawe ni nyishu iremereye cyane gose kandi itumbereye. Jeje no itafunga kinywa tetwa hajya yamubwiye ati petit tetwa bandi majambo, kuko yamubwiye ngo kuba atashuye kuyumva ngo nta gihugu na kimwe dufise kibanyi ciza kiri ku mutima nk'u Burundi. Yani nyishu kabisa itumbereye kandi iri clair. Hama bora journaliste naronse n'abantu banyandikira bari mu Rwanda bavuga ko ngo nimba koko abarundi bo bababajwe nabyo bintu byavuzwe no mu Wazalendo, ngo abarundi ngo bagumye umutima, ngo parce que ngo abawazalendo ngo tubafata nk'aba empoli. Umunyarwanda yabivuze tubafata nk'abantu batagira indero. Rero iyo umuntu w'umutandero akubura indero usanzwe uzikara mu mutandero ntibigomba kukubabaza kuko abayerekanye karakteri yiwe. Je sinje kuvuga ivyo, icyo ngomba gusa kubivuga ko nuko bwana journaliste kuba ujya mu Wazalendo yaravuze bijya bintu nari nabisiguye neza ejo, reka ndabisubiremo kandi ubundi abarundi bariko bararera abawazalendo na FARDC. Turaza abawazalendo mu mabikera n'abantu basambanya abagore, n'abantu biba,
kuko ama violence yose yabarizwa mu bawazarendo apana kera cyane wanashaka no mu ntango z'imigwano hano cyo ndabibutsa muri Karehe nyene muri Karehe gihe aba M23 bariko barasatira kwafata baterana hashika abawazarendo bo bataye ibirindiro ava imisi 5 baca bagenda bibye amatungo y'abene gihugu bagenda basambanije abakobwa baho n'abagore rero abarundi ibyo ntibashobora kubisabirako gusa ni bya bindi sokuru yavuze ngo wikanze agahengwe acana inkinzo burya baba wazarendo babonye resistance hano muri Uvira yarakunze baca bihenda ngo abarundi nubwo bogenda abandi nubwo bogenda nta problème twe gutamaze gufata hano hantu tabana ko bidakunda mugabo nisubire ko ntabwo araba wazarendo bose nisubire ko sa wazarendo bose ushobora kuba yarinze avuga ati abantu barundi bakaba tubuza kwiyibira inka nko tubimenyereye bakaba tubuza kuja gusagata nko tubimenyereye rero ko tubona twamaze kumeteza akarere ntihatuviriho bagende ibyo ni ibintu rero novuga ko nta muntu w'umurundi w'umutima byo babaza nta muntu numwe akunda igisirikare cy'u Burundi byo babaza kandi rijya jambo bona journaliste novuga ko riri nul et sans effet kuko ujya sumuvugizi wa wazarendo sumuvugizi wa FRDC sinumuvugizi wa leta ya Kongo eka sinumuvugizi wa leta y'u Burundi yarishu ibyo byari kuba bibabaje nkiyo bivuga umuvugizi wa leta ya Kongo par exemple bon niyo bivuza kuvuga umuvugizi wa wazarendo byo kwa bifise ingufu mugabo ko byavuzwe no mu wazarendo muri babandi biha mapete ngo ni generale ngo ni ahubwo nyene ngaho nyene bwana musangutse ari ukuntu numvise inkuru y'abazarendo ngiyo bumvise ko ari umushefu wazenda za kubagendera ko ngaha muri kakti aca abajene karagacatora abandi bawazarendo iyo nkuru iko iratuma ndabatahura cyane bona journaliste nubwo biruko abawazarendo bafite ikintu bafashije gihambaye cyane muri imigwano nimba n'ingabo zacu muri Kongo ziriko zirabitwaramwe neza harimo n'ubufatanye n'abawazarendo kuko abawazarendo barametiriza burya buce barabereka ati ahameze uko ibyo birafasha abarundi rero ntiduciye dufata mikrofone ngo tubafukure twerekane intege nke zabo nimba wewe warumvise umuntu akubwira ibyo nibaza ko iba yakaryosha inkuru kuko nibaza ko yakaryosha inkuru ko nimba tuzi ko ari generali yakutumba hariho n'abandi ba generali bitoye gusa ahubwo ari kumbaza uti abawazarendo rigenda gute ngo baronka amagrade kuko bose twumva umenga na ba generali gusa bose n'aba generali sindumva umukoloneli sindumva umukapiteni ibintu bitwengeje cyane kashimire cyane abantu bose badukurikanye nshimira cyane nawe umusesangozi wadufashije kugira ngo abantu babashe gutahura byimbitse rero ndagusaba ndanagushimira cyane yuko ubandanye tugira ku kivi kugira ngo abantu bandanye baronka amakuru meza atohojwe narijya abantu basigaye bizira cyane ndabivuga bikomeye ano makuru uri kuradushikiriza mino misi ego cyane bwana journaliste je ndi ku kivi eka ndakubwire kano kantu n'abadukikanye bakumve ejo nako numva ikinyamakuru kimwe cyo mu Rwanda aho cyavuze ngo mu busanzwe intambara yo muri Kongo ngo ntikiryoshe kuko ngo M23 gume kubitwa gusa ngumva ngo uruhande muri ruguma rutangaza amakuru ngo twebwe ntitugifise amakuru tuvuga rero ngo dusabe ingabo zacu zaba M23 ngo badukure zifuka gashamba ngo badukure mu kimwaro basi ngo barabe hano bivugana so urumva rero bona journaliste abawazarendo mu byukuri bariko babyitwaramo neza cyane gose mugabo ngo mangaruka hahandi nimba aba M23 ataramukenyero bahinduye nimba ataramukenyero bahinduye abawazarendo bariko babyitwaramwo neza cyane gose reka nce nike abantu badukurikiranye haracari kare nibaza ko tuza kubandanya no makuru yacu hanyuma ciao kana ndabakengurukire ndanabashimira cyane ndanabatumirira cyane kongera guhurira namwe mu kindi kiganiro amakuru ni menshi ku mirongo y'urugamba nizere yuko tuza kuguma turi kumwe kugira ngo mumenye bishasha mumenye hisi igeze ndanabatumira cyane abantu bakoma kuja muri groupe bashasha batari muri groupe nimwe
nuko muri description dushiramo link ya groupe ugacifye nawe ca winjira atakibazo na kimwe ufise icubaza cyangwa uterera turafise nimero nga kuri screen zawe ushobora kutwandikira WhatsApp cyangwa telefone call sempre hose turakwakira bye bye.